urabona nabanye abantu baje kugira mariage nta numwe yigera yumvira kuri divorce nta numwe yigera yumvira kuri urugo ruzobiha ariko iyo rero birimo novuga ati senya ibi bintu nabigiriye mwigira ugasanga rero uripfurije mugenzi wawe nabi shano kuri ngo z'ibimana batabare bagire neza kandi namwe mwisuzume murabe yuko ikosa ritava kuri mwebwe cyangwa kundi musengeranire nta mvura idahita uvuze ngo nta numwe abazi ko aba divorce Fanny uno musuri divorce mu gihe wakora mariage canke wabana n'umwari mwagira mu bakane mwarasezeranye ati sinzogwemukira ibiki n'ibiki tuzobana muri ico gihe nta musi wigeze ubona yuko uzokora divorce wabona ati agenda arangiye wapi nenze ko ngiye mwijura ahubwo nenze ko ya usanga rero byabaye contraire urana ico nico kintu cyambaye ko nubu nyikimbabaza cyane hari umugabo yitwa CHIMAMANDA amaze imisi arakora ama live akavuga Fanny kandi ukumva umengana umuntu avuga Fanny nakumenga aramuzi barakuranye barazinanye ucya mugabo muhuriye kuki Fanny ngo ndamuzi akavuga oya nanzi South Africa nanzi ubarakwatsa imodoka ko nayibonye mu rugo wagira bamwaka imodoka naza yitare none wayiguze naza yitora kuruma ngo Fanny ngo hari umuntu ngo ari muri South Africa ngo niwe yanamufashije ngo gukora divorce urumva ngo maze kumufasha gukora divorce ngo kugira ngo bakore mariage bagira batanye inkwano gucura yabo ndabwire bige bintu uretse yuko atari ivyo reka duspose yuko ari ivyo sivyo ariko sivyo kaduspose yuko ari ivyo none abantu kugira kuhakwa kugira mariage bigapfana noba mba wa mbere noba mba wa nyuma ibaze impamvu basi noba narabivuyemo cyane kibazo ariko birahari kubera ko mu ngo usanga hari ibibazo byinshi uwe nkaho utarubaka navyo umenya kubyo yaturubaka mu vyumviro umviriza ndakubariye mu vyumviro ko ibintu byo bya entertainment biragoye kubamo udafite umutima ukomeye udafite kandi na vision ndende Yes, hello my people, ndabaramukije abakunzi ba Star TV yumva mukagera murazi ko dukundanye cyane tuba tumeze fresh. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Kazimimana inkunda you supporting ibikorwa byanje udakunda izina Starboy ugakunda ibikorwa by'iwanje I'm Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Rovin Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lift Life Story n'ibintu bigana bica kuri Star TV all the from Burundi. Mu bwa bwa Star TV ntibisanzwe kubera ko iyo tumaze igihe kirekire ariko turakorana n'uno muntu iyo tumuzanye habari byinshi twifuza kuyaga nawe ariko ni byiza cyane kubera ko ha ku muntu aguma ku media umwanya wari wose kujya biratuma atitura ivyiwe. So mu bwa bwa Star TV ndi kumwe na Mrs. Umupfakazi series. Asikasa urazi rero kubera yimushije kano gakwafe yaciye sana wa mubebe wiwe. Yavre. Nucume ucuvuga ati ebana umwana na mama barasa pe. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Abakunzi ba Star TV yambu cyane iminsi myinshi. Yego cyane. Hafi umwaka. Izo yabaye nyinshi sha. Apo? Urabesha. Ariko sha mu Burundi ko dufise aba urabona muri South Africa hari abantu bita abazuru. Usanga abantu bafise inzobe abantu nyene baba metis. Burya mu Burundi nawo cyatubita gute kwinzobe yabaye nyinshi gamwana. Oya je ntanzo yabaye nyinshi ni kwa kundi nyene zisi mpinduka. Ngana mu bigesi mpinduka. Bamwita Fanny LAVINE. Yeah. Mrs. Umupfakazi series. Noko. Uno munsi zigayimo umenga nzava ndakwita Sororine. No muri soro dusigaye tumubona. No muri soro ndimwo nyene urumva ni nyinshi. Fanny bimeze gute none? Shameze neza ndashima Imana. Gute nawe? Je nuko ndashima Uwiteka. Okay. Ariko abantu mufise inzoba ari ukuntu mutubesha. Kenshi nta muntu w'inzoba zosiga kantu kirabura ku muntu. Kirabura? Hako hari n'ingatana kimwe mba nasize. Hako no munsi wasize agatukura. Agahoze. Abantu b'inzobe nyinshi nyene sometime
mugari abantu b'inzo batanshe kuko umuntu yirabura nka je nirabura ngize nk'agakomere mu maso ntago bisarisha ako je ntabwo sinzobe nyinshi rega je ndi naturel nyene nta nzobe nyinshi fise kandi sinirabura iyo nzobe kandi iri mu bantu iri bo abantu bafise inzobe sometime umuntu dufate yirabura n'umuntu w'inzobe bambaye nk'utuntu tugufi iyo baciye muri quartier umuntu w'inzobe aratira abantu cyane ça dépend hariho n'inzobe bitaryoshe kubona hari itaryoshe kubona imeze gute c'est mauvais iyo yabaye nyinshi cyane iyo nyene ari yanzo ubona nyene ko sinzi ariko ngira bivana n'umuntu je sindayikunda birumaze gushika ukavuga ati iyo ntuma nirabura jewe basi inzobe yabaye yatanje oya kandi inzobe yanje tigere hinduka je igihe cyose zokwambona soko iyo uza kwirabura ari kuguma wirabura cyangwa wari kwisiga kantu ne kuguma nirabura ndakunda abakobwa birabura ndeta muramba bari afani ko yariho tumaze tutabonana nanje ndamubaza ataramukije n'abakunzi ba Star TV baramutse baramukije abakunzi ba Star TV nababwe ko narinda bakumbuye hafi umwaka ahubwo nije navyibagiye wowe wavyibagiye wa ntumba vye kuri yumvira twararangije 2023 2022 nibazi ko yagenze neza ndashima Imana utume 2023 none turashima Imana turiko turagenda tubaho umunsi kuwundi ca gitenge bavuga ko bataraguhacara w'Imars carashitse ewe ngresi ndumukenyezi ntaco narose usanga bararavye ati Fanny burya nuko akunda kwambara ipantaro je nkunda kwambara ipantaro none ntubona kwambaye ikora niyo nambaye ariko je burya kenshi nambara amakanzu haje usanga bararavye baravuga ati none Fanny gashaho tumuhe igitenge gute ikundira dukanzu dukora ikashareka oye gusa sinzi mbwa makinyene warayabonye uravuga ati reka ndayagure mu basi n'igitenge amaki amafaranga yaro w'Imars ari ndayamara ariko sinabonye ko hari abantu borganije ibintu by'aba mama bari muri entertainment ibintu nk'ivyo biriya byo baririmbye barabaririmbye abasinesi navyo mwakoze oya none byagenze gute navyo nabonye navyo nigeze mbona naje ahubwo juste kukubaza kunumve ko mwabikoze nyene mwibanga oya by'abasinesi nta byari bihari barake barabaririmbye kandi sha byari biryoshe neza na neza turi kumwe na Fanny LAVINE Mrs Umupfakazi series filme novuga yuko yavugije abantu benshi atandukanye kandi novuga ni zimwe muri filme novuga yuko zugururiye Fanny LAVINE cyane arabona amadira komeye ndabona ufise amazi kandi ngaho abakunzi ba Star TV nibaze ko munywa amazi kandi frame cyo abatanwa amazi kandi sinzi nyene mwarahombye kubera na amazi azimbutse kandi ameze neza yizewe afise isuku rikwiye no kuri ndabasavye mubwire bo kubotike ngahi wanyu na alimentation barangura amazi kandi haro nimero doha dutanga 61 84 19 84 ukarangura amazi kandi maze ukadandaza wunguka kuko arazimbutse cyane kandi ameze neza cyane harimo na vya bibido binini bimwe bigana ibiga vya 20 litre 5 litre niya 1 litre admin hamwe nakajya gatoya tuvuge ko aryoshe ku rutandi mazi yose arizewe cyane aya kubera uvuze kuryoha hari abaca bavuga ngo harimo isukari cyangwa harimo umunyu nk'iki aya mazi kandi arizewe afise isuku rikwiye kandi ameze neza cyane umaze kuyatestinga nagire commentaire umvirize atubarire kandi narabonye rero n'abakomisiyoneri babigeme baza babaza ku mabotike abakomisiyoneri bajya babita abakomisiyoneri haraho nabonye baza kubazana ku botike guranye n'abakora muri marketing bajya n'ababijeje urumva ntidushaka ko hari umuntu ayabura kubera nako kino gihe ubukene bwateye tuba dukeneye uko abantu bose baronka amazi kandi meza kandi azimbutse amazi kandi kunywa amazi sinayoganwa amazi wanjanira nije irwa ino ndakeneye kuzoshika umunsi umwana bayakora ndababaza ati none kugira amazi muyite kandi inwa kandi wongera ugira amagara kandi wongera uhage wongera umererwe neza kandi inyota ihere kandi use neza kandi hoha ibintu byinshi kandi urumva ubwiza uja mu bundi bikambwira abakunzi ba Star TV niba bagwaye inzoka bazoca bakira
ni nanti stress. Yes, ko biri kose katuvuga ati ibikorwa nimba biriko biragenda neza sava nibazi ko bigenda neza. Sha ibikorwa biko bigenda neza ku mupfakazi tugeze kuri saison ya 5. Narabibonye. Episode ya 4 niyo yagiye ko Lendi. Biriko biragenda neza uretse ko abantu bagoma banyishiza naho ngo umubanyi ngikirumva nibatenyenye. Ariko vuba cyane haro n'indi filme giye kuza mugasi nibaza kuzoja kuri YouTube. Twise Kingdom. Sha yo mana iraryoshe frema iratesa iraryoshe ku rugero rwanje kubera ni filme twakoze mu buryo butandukanye n'ivyo twahora dukora ni filme kandi nizo ziraje mu mafestival ariko YouTube bazoshobora kuronka intuze aga coming soon bongere tubahe na application bashobora kuyirabako bisigura yuko muzoshira handi hano atari kuri YouTube kubera ko ari ama application menshi cyangwa ama platform menshi ariha ushobora gupostinga ku kintu. Reka dusubire inyuma gato tuje ku gikorwa novuga wakoreye mu ntara ya Gitega wise Connect Gitega. Gitega Move Connect. Gitega Move Connect. Bimwe mu bintu novuga yuko twabonye cover ni ibintu tutamenyereye ku bakinyi b'amafilme bashobora gukora cover bagakora ikintu nka kijya. Ku bantu batari bahari turashaka utubwire byari bimeze gute hariya abanyagitega bakwakiriye gute muri capitale politique neza na neza hari byabaye utari witeze cyane hari ivyo wari witeze bitabaye ubwo mbere ndamukije cyane abanyagitega bameze neza antati Gitega ni wacu Gitega narahabaye nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ndahakunda cyane nararyohewe kubona ngiyeyo kubera ko hariho abagenzi benshi ntari imperutse kubona sinenzi ko babizi ko sigaye nkora amafilme nza mbona baje benshi nababonye muri video namaze gushika nino yo nkabona ati nanaka yaje nyine harabaye byishine ntari niteze kubera ko sinenzi ko hariho n'ugura ticket sponsor ariko baraziguze sinari nzi nyine ko baza kunyitabirira kubera ko nkigira nkavuga itike ya 10,000 bavuga ngo ngo ruguru ndagura itike ya 10,000 ariko bashoboye kuzigura ndetse na ticket sponsor aziko yari 100,000 ndaronka bazigura bangahe urumva byari gitangaza naryohewe abanyagitega mwarakoze kutwakira abakinyi b'Igitega murakomeye nizeye ko mubandanya mukora ni Gitega mazi bisimbona bakina amafilme cyane Igitega barakora cyane hariho ba Madudu bamubakora hariho n'uwitwa DJ CC nawe nesa yiwe yama icako mu ndwi nta ndwi ihera cyangwa zibiri bene Madudu hariho n'abitwa badage benshi bose barakora bari ku kazi kabisa abanyagitega ndumva ko vyagenze neza hari ikibazo nacinda kubaza ati hari cyabaye utari witeze ko kiba cyanye hari kitabaye utari witeze ko kishobora kuba ariko muri ico gihe cyabaye cyanye hari ico wari witeze ko kiza kuba ariko kitabaye ico ntari niteze ko kiba ariko kitabaye nakivuze sinenzi ko hari wogura ticket sponsor sinenzi yuko hariho abogura wivugira kanoti rega tuba tugashaka ikindi naco cyabaye yo mana Imana ishimwe vraiment ikindi naco cyabaye ntari niteze ko kiba imvura ntiyaguye kandi twari mu kwezi kw'imvura cyane ico nayagishimiye Imana cyane usanga haraje umuhererezi akora umuti ni Mungu tu ico kintu nyene ndacibutse kubera ni kintu nasenge cyane Imana ndagusavye imvura ntizogura ati mu kwa 3 kw'imvura igumikwa cyane cyane dimanche ku mugore ni mu kwa 3 iyo tuko turagomba kwegereza ibintu vya pake harabumvura nyinshi ni muri ntwarante hamwe yagwa imvura nyinshi ariko imvura ntiyaguye uvuga ati Imana ishimwe ndabishima no kubona abantu baritavye ari ibintu vya filme kandi batabimenyereye twe tumenyereye ab'imiziki nivyo gushima ivyo byose navyo nari nitetse twari tumenyereye abasani ku makava amwamwe atandukanye ariko kuri uwo munsi turabona kava iriko FANNY LAVINE yicaye ku ngoma y'ibwami ku ngoma y'umwami ku ntebe y'umwamikazi ugerageje kurabana kava wari wambaye nyene nk'umuntu nyene w'umwamikazi nyene ufise n'inkoni ijya kava kuri wewe cyanye ku bantu bariko baradukurikirana cyanye ku bakunzi bawe yasigura iki muri rusange ijya kava ni ijya filme nakubariye tukombe dusohore yitwa Kingdom nari umwami sinari umwamikazi kubera ko urumva umwamikazi aba ari umugore w'umwami ariko nije nari
umwami wari watowe nk'umwami nka kurya kwa Samia Suluhu anako ari president ni iyo filme niko imeze muzibona vuba rero ige yari cover yayo eko nta bindi abantu bashobora kwibaza ati mbega ino filme mbega niyoba yakozwe na cyane kugira berekane ko Fanny Lavine yoba ari umwamikazi muri filme mu Burundi na cyane ko mu bigeme dufise mu Burundi ntawo bideha kandi ntawo biharira umuntu ariko arakora cyane kuruta abandi kandi afise ibikorwa birabwa cyane ni Fanny Lavine nibaza ko abantu bava bibaza ati mbega Fanny yoba adutwaye kugira hariya kugira twereke neza na neza ko ari umwamikazi wa filme wacu mu Burundi oya no bihuriye nico gituma ndabatumirira kuzoirondera bakayiraba cyangwa abazuza mu festival bazoyirabe batahure uko imeze ntabwo ijanye n'ibi bintu bya filme cyangwa ntabwo ijanye n'ibindi bintu iri mukina tanaho bihuriye n'ivyo vyiyumvira ariko urumva abantu bashaka kuvyumvira cyangwa ntabavyumvire ivyo nyi umuntu wese afite twayo kwiyumvira icyo ashaka ariko siko bivuga twe twako tuvuga intwaro y'abagore kandi ivyama by'abantu reka rero tuvuga ati wait and see ko bikose nibaza ko n'abanyagitega bazaba bayirimo kubera ko urinze ushika igitega neza hariya ahubwo igitega twarakinyakanu gatoye nk'aka 2 minutes cyangwa gutyo kari muri iyo filme twaragakinye live eko reka tuvuga ati uno munsi nimba turaha kubera abandi bagize ico bakora kandi nimba fana ari ngaho araho kubera ko hari abandi bagize ico bakora kubera ko bavuga ati fasha rafashije twese turi ngaho kubera twafashijwe umuntu wese arafise ukuntu abayeho mbega ubuzima bwawe nubwo abandi bakinyi hagati y'ubwiwawe nubwo abandi bakinyi utandukanijwe n'iki mu mibereho yanyu y'akazi mibereho yacu y'akazi aho bitandukaniye ubuzima bwiwawe nubwo abandi sinabimenya kubera ko umuntu wese amenya ubuzima bwiwe umuntu yuguruye iwe buba bukeye ntawe umenya rero ivyo abandi ukuntu bimeze nawe ivyo umuntu wese amenya ivyiwe buryo ugiye kushaka kumenya n'ivyo abandi bugiye mu rusaku kandi igihe cyose usanga urusaku wibeshe ivyo ubona ntaba ari ivyo uvuze urusaku cyane ndakubaza kino kibazo irigara rya Fanny Lavine abandi ba mama nkawe cyangwa mu bandi bigeme nkawe kenshi bakunda kuyaga ibijanye n'iki nta marigara je njamo oya urigira umbona vuga iki ndashobora kutakubona ariko ugasanga urayajamo jewe nta marigara njamo jewe mva muhira ngiye ku kazi cyo ngiye gusenga cyangwa ngiye nko kwa muganga kuraba umuntu agwaye nta marigara ngira navuga nico gituma utegeze mbona nko mwabige ibintu bya Louis Marcel ndi kumwe n'abandi bantu benshi cyangwa iki nta marigara mfise nta ma groupe y'abadamu cyangwa bakimfise ubishije nukuri kw'Imana jewe ni muhira ku kazi gusenga kwa muganga cyangwa mu bindi waravuye muri korale mbega Chisi nigeze nje muri korale ntabyo muri korale naragiye mu gasinzi kuririmba cancika intege ariko umujya mukobwa wawe mukoro biramaze gushika arasenga nkuko usenga cyane wasanze nyene urazi ko habavuga ati umwana ari gakurikirana imibereho ya mama wiwe cyane ntayikurikirane mu byo umaze kubona umwana wawe bafise nka 60% mu mibereho habayeho cyangwa mu myifato yiwe nk'iya mama wiwe cyane umaze kubibona kuko naone nta marigara afise ndanabimutangarira cyane ikintu wakurukira uwo mwana ubona umwana wawe akora n'igiki ikintu nakora nkiri umwana ubona umwana wawe akora ukavuga ati shani kopye kore shani narakunda indirimbo none nawe mana yanje uwo mwica asha eko kandi narakunda kuba ndi mu nzu kandi nawe narabikunda nivyo vyiza okay iyo uri kora ibikorwa cyangwa uri kora ibikorwa wifuza kubishikiriza abantu kandi ko wifuza kubishikiriza abantu wifuza ko bavyakira neza byo bimaze gushika Fanny Lavine agasora igikorwa akagishira hanze ariko maze kugishira hanze bivanye nuko bacakiriye akajya umuhara akabona yuko igihe kitari bwagera cyo gusora ico gikorwa byo bimaze kubako ahubwo kenshi murashira igikorwa hanze nyene numva ati reka mfe gushira ko nyene nkaca ntangara ukuntu bacakiriye nkabona par exemple nka série umubanyi ni série nashizemwo bagishuye umupfakazi kandi badashaka kwihera ariko kubera contrat yo muri RTNB yanyobrije gucangira iyindi nshasha ndayishiramo nyene nayisoranye umuhari mvuga ati mana indazi ntibazoyikunda ariko ndamuna barayikunze
naciye mbona bayikunze nyine ndatangaye cyo gituma abafana banje shamwa nukuri abafana banje bubahwe kubera n'uruhara rwabo nibo babishiramo ingufu bagapartaja bakabikundisha abandi nuko ntago ndaje umubayi nayisohoye mvuga ati man wapi kweli wowe ukunda umuntu akunda ibikorwa vyawe ataravye ingeso zawe ataravye icuri aravye ibikorwa vyawe cyanye ukunda umuntu akunda ibikorwa vyawe agakunda n'ingeso zawe kubera no munsi hari umuntu avuga ati je Gustavo Boys ndarukunda igikorwa cyose nawe cyo bari kiza sindakiraba ukunda umuntu arabe ibikorwa vyawe akabikunda kubera wabikoze neza cyanye ukunda umuntu akunda ibikorwa vyawe kubera wabikoze neza akaca yongera agakunda n'ingeso yawe nziza nkunda umuntu akunda ibikorwa vyanje nanje akankunda kubera ko biragoye gukunda igikorwa cy'umuntu wa muntu utamukunda ariko urashobora kubona umuntu agakora ikintu ka pesi ukavuga ati wow kino gikorwa ni cyiza nuvuga wow uvuga ngo okay ngo ntaco bibaye urumva utamukunda mugukunda ubwa wawe wovuga ati umuntu ankundira ibikorwa by'iwanje yongera akunde na je ego uno musi FANNY LAVINE bamariye iki abandi bakinyi ba filme nkawe canke niyahe imipango bafite muri kazoza nk'akamara ashobora kubagira kubera ko uno musi umaze kwandika izina babandi batarandika izina bashobora kuduga baciye kuri wewe kuko turamaze kubona benshi uno musi Soro ikwirarabwa cyane kandi no Soro ari mu bantu basupportinze nawe iyo hataza kuba wewe Soro uno musi ari abantu bataba bamuzi ikintu cya mbere navuga ko ndiko ndakora si kuvuga ngo kubakinyi ba filme gusa ariko ni kubanyempano bose bavyifuje bishoboke urabizi ko turafise academy Bondi Film Academy aho kwanza promotion ya mbere yarahejeje turi mu gutanga amantuze ama certificat hama guhera tariki imwe cyo twakira aba kabiri promotion ya kabiri no kuvuga ko umunyempano wese azoba rose ahantu ashobora kugaragariza impano igihe rero uwo munyempano yagiye ahabona umukinyi wa filme turakunda kugira ibibazo by'abakinyi bazi ivyo barimwo aho urumva ko nabo bazoca boroherwa kubona abakinyi bari hafi kandi bazi ivyo barimo urumva ko nico arakamaro kandi kindi naco jewe umukinyi anyituye kugira dukorane nibaze ko ntashobora kwanka keretse iyo tudahuje gusa ivyo navyo nibisanzwe okay uko biri kose reka dushikirane kuko byo byiza dushikiranye mbega FANNY LAVINE yataza gukina film nica ikindi kintu abona ko yari gukora muri kazoza kubera ko no munsi dukura dufise impano zitandukanye dukura dukunda ibintu byinshi bitandukanye itaza gukina film wari kuza kubiki nari kudandaza ndanabikunda cyane iyo uza kudandaza ikintu ubona ko wari kudandaza kikakorohera kuruta ibindi ibintu bya fashion kwambika abantu kandi duheruka sha wambika abantu sha yamagazi warayigurishije ndabikunda n'ubundi naronka umutahe nzonzira nyene sha narababaye nari bisanu mvuga ati jewe ndazana FANNY LAVINE ndamusanga nubu nzobisubira naronka umutahe munini ndaja muri centre ville ndamusangiye ndamubona sha waradukwese mwana si jewe cyane ubuzima donc ibi bintu biragoye gukora ubibangikanya cyane biragoye kuvyinjiramo cyane bibangikanya nabuze ati jewe kambanze ngerageze hariya naho ndabe ninjire wowe wese ndabe cyamba ubije yo kubanza kubihagarika uvuga ati reka manze ndabireka ibi ariko hari abakiriya waronka biciye muri filme bakavuga ati FANNY kora ndamushigikira muri filme ntabwo mushigikira no muri ziriya fashion ziri ubu rero ninasubira gukora naronka umutahe munini ngasubira gukora ubu rero bazoce bababenshi cyane reka tube turahamagara naho bitaratangura nibaze ko umunsi byatangwa zo bari fresh iyo bishitse ukavugwa nabi kuri wewe bikungura iki cyangwa bikagutakariza iki muri wewe ikintu cya mbere binyungura mba ndose umwanya wo kwisuzuma nirabe mbega ndiko mbaho gute ndiko ngenda gute muri societe yego hama ico bintakariza naho numwanya hari gihe nyene urumva mfata nk'umwanya ugasanga ndiko ndavyumvira ko kandi uwo mwanya nayo gukora mu kindi yego nivyo gusa bavuga ati umuntu aciye mu bibazo bikomeye bimufasha gukomera hariho ibibazo bikomeye byoba byaratumye ukomera gushika kuri no muso vuga ati bino bibazo vraiment byaratumye je nkomera byinshi cyane uno musi byaragukomeje cyane biragoye uri kurabicamwe biragoye ariko inyuma yavyo ucubona akamaro kavyo hari ibibazo mega ariko ibibazo bikwiye kuza kugira tubitorera inyishu bikwiye kuza kugira ubwo nta nyishu tworonka tudafise ibibazo
kandi ntitwokwiga ntitwokura Ibaze. tutaciye mu niyo bibazo nk'umunyeshuri umubwira ngo ntumubaze Ibaze. reponse gusa aho Ibaze. nayitoriye nyene niyo ncana ibaze urumva nyene harike biba ngombwa nyene Fanny Lavine hari abo umaze gufasha kuzana muri filme ubu bagakina filme bakamenyekana bakabikora neza cyane munyuma bakakubera ibigaba bivanye nuko babihevye nimba bariho babuze iki kugira bibafashe kuguma bakina kuguma mu mwuga icambere novuga ego barahari icambere mugana novuga nuko ibintu byo bya entertainment biragoye kubamo udafite umutima ukomeye udafite kandi na vision ndende biragoye kuguma bibamo kubera ko ni ibintu ubamwo utabona inyungu aho nyene utabona inyungu nyene ije TikTok ubwo nyene rero mu gihe udafite iyindi vision ubona ati udafite ati jewe bizogenda nkukureka ngire mpanifye yuko inyungu ndayikura hana uku nuku usanga yino menga sindi vyurimwe ukabiheba kuko nanje nayigeze rega kubiheba nayigeze kubiheba bwambere ndabihagarika ariko ndabisubira nyene kubera ko nawe nyene ari wo mamagaro wanje none ubu nyine maze kubona amazi kandi n'ibindi nyene byinshi za mega custom kandi hajye wowe hahije bashaka kuzanira kya kiveri tuzikurika wagwan my people warasatse boy okay ko biri kose ndumva ko ari byinshi cyane Fanny Lavine amaze gushikako so kubaho igihe kirekire atacu mariya abantu no kubaho igihe gito hari ico mariya abantu wobaho igihe icahe muri ivyo no baho igihe gito hari ico mariya abantu n'ubu namvuga manager n'ukuri uzomfashe nyine Fanny ariko ico kintu kiragoye Sabaye je sininya gupfa wape je sininya gupfa edaher jewe nama nibaze uko atandwe sigaje imisi yose hariyo nk'umugenzi wanje ashobora kubibwira kaca shavura ariko sinigera mbaho numva ko menga ndasigaje imisi myinshi ikinike wapi oya ariko gusa wenda umva ni sawa tegerezwa gupfa we wishakira igihe gito ariko igihe gito ciza naco kirafasha nuko abantu batavyifuza yumva umenga yobaho igihe kirekire oya n'igihe kirekire biravana n'ico uri kuramarira societe ni bon uri kuramarira abantu bawe hari guba igihe kirekire yahupfa n'abantu bawe barambuye ugafata umuntu avuga yuko ari ikintu wamariye igihugu cyangwa wamariye umuryango wawe urazi ko hari n'umuntu ashobora kuvuga ati cya mugabo wanje utuma apfa ko ntaca mariye Imana bafashe ariko nabo shane kibazo ariko birahari kubera ko mu ngo usanga hari ibibazo byinshi uwe nkaho utarubaka navyo umenya ku buryo yaturubaka mu vyumviro umviriza ndakubariye mu vyumviro wiyumvira vyiza gusa ntiwiyumvira bibire n'abandi bantu baja kugira mariage nta numwe yigera yumvira kuri divorce nta numwe yigera yumvira kuri urwo ruzobiha ariko iyo rero birimo novuga ati senya ibi bintu nabigiriye mwiki ugasanga rero uripfurije mugenzi wawe nabi shano kuri ngo z'ibimana batabare bagire neza kandi namwe mwisuzume murabe yuko ikosa ritava kuri mwebwe cyangwa kundi musengeranire nta mvura idahita uvuze ngo nta numwe abazi ko aba divorce Fanny no musuri divorce mu gihe wakora mariage cyanye wabana n'umwari mwagira mwubakane mwarasezeranye ati sinzoguhemukira ibikini bikizobana muri ico gihe nta musi wigeze ubona yuko uzakora divorce wabona ati agenda rangiye wapi nenze ko ngiye mwijura ahubwo nenze ko usanga rero byabaye contraire urana ico nico kintu cyambaye ko nubu nyikimbabaza cyane sinigeze nibaza ko byobaho urawicuza ukavuga ati wayi vyabaye iyo bireka kuba nk'abanda ikintu cyambaye nicuza yari wo wa mbere ni wa mbere twakundanye nyine kandi je ndibuka nkiri mujene nkise nka nyine mutoya nyene turi muri fraternité muri katolika narigeze gusenga Imana sinzi impamvu rero mugaye Imana nyene turayisenga tukayisaba ibintu ariko iyo natwe tutabiteramiye ntibikunda ico gihe narasenze Imana je umugabo wanje azobonyene ntagire nundi azombona ubuzima bwanje bwose hama uwo mutipe turakundana kandi nkamukunda cyane nawe nakankunda cyane rero nari nzi yuko ari wewe ibihe byose gushika mu busaza rero bitabaye ukurumva
ariko bibabaza nyene nakantu kadasa neza nakantu kadasa neza rero nico gituma mbwira abajene isengesho ryawe uribere maso kuko ntutaribera maso nyine nta kabuza nanje nari nasinze ariko ivyakunze kubera sinabaye maso ariko hari igihe biba mu ugasanga Imana nyene yashatse kurokora ugasanga ugiyita kurokora muri ubwo buryo ugasanga ejo uhuye n'ibibazo n'ubuntu ibikugiriye hari igihe ugwa mu kinogo Imana ikakugirira ubuntu ukakivamo kagukurayo ariko si igihe cyose ugwa mu kinogo ngukure kubera ashobora kukwihorera kubera ko nk'ubu unyikuba yarandokoye uko biri kose nabaza ko nacyo kirimwe mu byatumye mba FANNY LAVINE uyu munsi ishobora kuba inspiré kwandika filime zitandukanye iki cyane cyane kubera nyine igihe nabayemo tukiri aho nyine biramaze gushika umuntu akigira yuko akuzi cyane kandi nawe uzi yuko atakuzi byama byabaye abantu nta muntu bigamenya uwundi nta muntu amenya uwundi abantu nyine barashobora kuyenda ngo atamuzi urya ngo abangana cyangwa tubana kunuko ngo byageze kunuko ntunzi wowe ntunzi jewe nyine nije niyizi n'Imana yanjye naje hari utuntu mba ntiyizi oya umuntu aba yiyizi sha oya ariko uba wiyizi ugasanga hari akadefo no wumva ngo pata pesa bakujwe tabi utararonka amahera ugasanga nta mutima mu bufise mu munsi noti ubusanzwe wewe wenyine ubusanzwe ubizi yuko ifise iyo ngeso mugabo nyine ataba pouvoir ifise yo kujya abona donc nta muntu jewe ntunzi nkuko nanje ntakuzi ariko je ndiyizi rekiraza yo kushingire na wundi muntu reka tuje kuri ico bakunda kuvuga ati ngo pata pesa ngo tukujwe tabia kwasa tujwe tabia yako uno musi FANNY bari ko ari bafise abantu bamwidogera ataratangura gukina filme bari inshuti barabagenzi bayagana abatemberanira ariko maze gukina filme kwera ko aronse ibintu byinshi byo gukora ntaguma hamwe aguma tigita uno musi batavugana waba ari kubakurira imihari bakavuga ati FANNY yagara uko tumuzi kera aduha umwanya uno musi siko bimeze ntabwo yuko je nigeze mbaho mu buzima bw'amarigara oya ariko umenye ko iyo utaratera imbere kenshi ari gufisa abagenzi kwera ko utararonka ibintu byinshi byo gukora ugasanga muragumana muratera story ariko maze kubaka izina ugasanga ari abantu bakuri imihari kwera nanje arige hora bimbako ugasanga ari umuntu abwira ati umugenzi nari bise kuva kera n'ubu niwe tukiri kumwe ni mama wakajya kanagikina mu mupfakazi kitwa Dodo ujya tumanye imyaka irenga 10 hafi 20 turabagenzi kandi nta n'undi mugenzi fise nuwo nyene umwe nawe n'ubu turabonana kwa kundi nyene tuvugana abo banyitogera niba bandi usanga bibaza ngo barazi umuntu batamuzi ugasanga we twahora duhura ntundamutse muga kubera ubunyu umbonye ukavuga ngo ujya ngo ndamuzi ngo twarabana iki ni ugasanga rero baca biyumvira ibindi bintu kubera ari igihe wangu ubamo abantu ntibabe bakuzi bakakubona mu gukamenya ntibakubona ntibakuzi ariko hakagera n'ikindi gihe eba no yarakwibagira cya kwibuka ati ngo ugenda muzi kuya n'umugenzi wanje kandi utari umugenzi wiwe je umugenzi wanje yari urya yitwa mama Kayita ni mama wa Dodo tumanye mu myaka nka 20 gushika n'uyu musaro n'abantu biyumva ati none muhuza gute kuko naho duhuriye n'ukuntu tumeze naho duhuriye n'umubenekoti dukuru ariko usanga ari umupanekoti mu VIP rega ari abapanekoti aba VIP wabaza umupanekoti w'imwaro n'uwahajyanye ku ntahangwa nico kimwe oya nshatse kuvuga ko karakteri zacu ntizisa n'abantu bose ariko ukuntu bambara sico kimwe kuko wahajyanye ashobora kwambara akajipe kagufi muga w'imwaro igera ku maguru ku birenge sha no wundi nuko nyene ku maguru ku birenge yes ko biri kose kadushigikira ibikorwa by'iwacu hari ikibazo ngira ndakubaze kuko turavuga ngo umuntu ngo akuza akigira ko akuzi kandi atakuzi hari umugabo yitwa CHIMAMANDA amaze imisi arakora ama live akavuga FANNY kandi ukumva umengana umuntu avuga FANNY nkakumenga aramuzi barakuranye barazinanye ujya mugabo muhuriye kuki mwarigeze mukurana utaratangura kina filime mwarigeze muhura nawe nanone kirabona amasoko yandi nanone kirabona uretse ko kera umenga nkitagura bya filime ndavyibuka umuganiwe yeze kunyandikira mbwira ko ashaka nzoze ndakina udu filime nyene dutoyi itwiwe tuja kuri channel yiwe ico gihe masi nibuko kuntu vyaheze
umenga ntitwahuje ku mafaranga ariko nta migenderanire twigeze tugiranira twigeze tumenyana nakuzi cyane like shaje nta muntu anzi burya kiretse je n'Imana gusa ufani ngo ndamuzi akapfuna oya nanzi South Africa nanzi barakwatsa imodoka ko nayibonye mu rugo ubagira bamwaka imodoka nazo ayitore none wayiguze nazo yitora kuruma gufani ngo hari umuntu ngo ari muri South Africa ngo niwe yanamufashije ngo gukora divorce urumva ngo maze kumufasha gukora divorce ngo kugira ngo bakore mariage bagira batanye inkwano gucura ya nayanse kubera iki ndabizi okay duspose yuko reka duspose yuko reka duspose yuko 36 ukurikirana Star TV babwira ati bijya bintu CHIMAMANDA avuga ati bimeze kunuko reka ndabwire bige bintu uretse yuko atari ivyo reka duspose yuko ari ivyo sivyo ariko sivyo kaduspose yuko ari ivyo none abantu kugira kuhakwa kugira mariage bigapfana noba mba wa mbere noba mba wa nyuma ibaze impamvu basi noba narabivuyemo namba ari byo ariko sivyo cyangwa n'abantu urabona baza kugira mariage umunsi nyine hama bakabivamo barabivamo nyene none hari n'ahantu hateguwe mariage ngaho ahantu bita uri kurajaza abo ubuterere ahubwo umenga sinzi aho hantu barambise impene barazambika ibitoki bitunguru mariage mugeni yambaye arindiye ko acara biheba umugabo baramurondeye kuri telefone umuntu wese afise ububasha bwo gukora decision yiwe bwo gufata decision yiwe rero si ngombwa ngo abaturesha bose twemere si ngombwa bifuza ko tugira na mama ya aha muri telefone nokoreka abantu bagera barengana 10 bifuza ko mba umugore wawe ko none no bishobora sinobakwira ariko wanje arahari kandi bavuga ngo umugore n'umuntu abo wabenshi ahubwo umugabo niwe ashobora kuba wabenshi sindabiza batiyubaha Imana mu kurema yaremye umwe yaremye umwe tukira aho nyene ndakubaza uwo mwirase wa Adamu na mama wa Adamu ni Imana n'umuremyi ariko hari geje burabijigira nkumva none ko fana kumenga arabangamiye kuri rezo sosio naco bimwicira naco bimutakariza muri we jewe meze neza kubera ko sha ariko kuvugwa twaravutswe rero kuba tuvugwa ubu nyine abantu batatuzi mbona nyine yuko arakazi ni nko natwe dufonda tukandika filme y'ibintu bitabaye ariko tukabigira réel n'abantu bakarira bakabona ko ari byo ari ibintu biriho rero kunyandika ko inkuru kumvaga ko inkuru zitarizo it's fine nakazi mukandi umwasi wa mbere kuri wowe ninde umwasi wa mbere kuri jewe umwasi wa mbere kuri jewe ni jewe nyene kandi n'umugenzi wa mbere kuri wowe jewe nyene ahosha nagenda kubaza iki kibazo ati kubana n'abansi bawe ubazi icyo bikungura cyane reka tuvuge kubana nawe we umwansi wawe nyene jewe rega ndizi defoze wanje rero ako kadefo mbonye nyine kagiye kunganza ndifata ibihano hagati wesha raba nyine uhindure rero no kubana n'abansi bandi bo ku ruhande ubazi ni sawa kuko ucumenya ukuntu mubana uramenya ukuntu ubitwaramwo sico kimwe no kubana n'umwansi ukamwita umukunzi birababaje cyane uno musoburu uko akoresha ibanga ijyahe kugira mu minsi yeze kuri rezo sosio ntivyari bimeze neza kuri yo na cyane ko bivanye kuri uwo CHIMAMANDA ariko ibikorwa byawe byagumye bibandanya ibikorwa byawe bigenda neza n'ijya hebanga ukoresha abandi bo bataramenya na cyane ko no musi umuntu arashobora ko ariko arakora ibikorwa ugasanga aciye muri challenge kanaka ibikorwa bye bice bisubira inyuma bice bigenda nabi n'ijya hebanga akoresheje kugira umuntu ariko aradukurikirana nimba bishika kwa muri ivyo bibazo afise ibindi ariko arakora kugira bize bimutume kuguma ari stable afise stabilité ibikorwa bye bibandanye bigenda neza cyane n'ijya hebanga akoresheje ibanga rya mbere kwanza no kwanza kumenya ivyo uri kurakora uri kubikora kubera iki nka jewe ibiryo bikorwa byanje mubona nibwo buzima bwanje nivyo bindereye abana nivyo bintunze mu uyu muji nivyo bigize iki rero kuvuga ngo noce ndabihagarika kubera ngo amajambo ari arahari anane noce ngiki abana bakaca biga gute bakabaho gute bon iconyi
rero naciye narasenze Imana ndayisaba Imana inkomereze umutima mbandanye ibikorwa nabindi setu uno musi Fanny Lavine uri umwe mu bigeme musanga muvukana nashicane ko muvukana muri abigeme gusa 8 personnes wa kangahe haje wa kabiri uvuye hejuru uvuye hasi uvuye hejuru ndi imfura uhererezi wo mu mankikora mariage turaka biba byiza cyane gusuma uzaza turinywera amazi kandi tuma tutavana kandi aratuma ugira n'amahoro mu mutima aratuma ukomera reka uzomumpe rero mutoya wawe kugira tushire izo cibwira neza cyane none kubera iki iyo uciye ku muntu kamubwira ati hereza mutoyi wawe usanga bigorana ni gutinya gutanga biwanyu cyane oya ibintu byo guhanahana Starboy ntuzonabigire ntagira umuntu azokurangira umugore ahubwo uzosenga Imana yo nyene aba ariyo iguhuza n'uwo yaguteguriye kuko niwagenda ko bakurangiye cyangwa ko wabonye ukamwifuza gusa atari Imana yaguteguriye bizorangira bipfuye rero umugore cyangwa umugabo ntibamurangiranira ujya wewe umundangiye byo babyiza cyane gusura sinzi ngira umwe wese afite insiguro abiha ariko jewe numva uko sinshaka ko bandangiye jewe nshaka Imana yo nyene intoranirije kandi bakurangiye bikagenda nawe ucu imiharo yakurangiye ucu usanga nyene bigaca bitera ikibazo aho sha Fanny Lavine official kubadida wari unkumbuye kiganiro giherera bye oye ndageze gute so uno musi reka tuvuga ati ni cyo kintu keneye ku bakunzi ba Star TV muri 2020 kowa ukuri Imana bahezagire kwanza abakunzi ba Star TV ujya gukwiza 36 mu mwaka umwe n'inusu kintu kibashoroshe ni kintu gitoroshe vraiment abakunzi ba Star TV ahubwo ndabashimire cyane kubona mushigikira umuhungu wanyu Starboy mubeshi muntu mbaza ibintu byinshi bizina byinshi ntaze ukuntu byitwa ko nawe mushigikira ni bo manda yo mushigikira kandi sha ko haje vraiment kurakora sana kurakora nyene Imana igwezagire sha amen ugasura ka kuntu kameze rero n'umutima wawe mwiza niko umeze ntoburi njyajya waje sindi njyajya ntitubanye neza Imana yakubona yego abakunzi ba Star TV vraiment mwubahwe kandi rero hari ikintu umejeje kumva je senje umuntu burya muri umupfakazi hari abantu tugiye kubona mu numvise ariko ara telefone je sindabinuma numvise ko ara telefone intare y'ingore twamenye muri filme iryoshe mu Rwanda ati wewe tuzoshutinga ryari bisigura yuko abantu b'abakunzi ba Fanny Lavine ya bamwitege baguma baryohewe ya baguma baryohewe ngumangerageza kurondera utuntu dushasha namwe nje bituma ndabasavye mugume mungira utuntu dushasha mugume hagufi mumbe hafi mwanda y'umupartage kandi munansengera cyane jewe nduba amasengesho gusumba ikintu cyose freb naho nobandi umunyantege nkariko isengesho ndazi ko ari ikintu gikomeye ku buzima bwanje mwanda y'umusengera kamwanda y'umushikira uwo mwaka ndashaka gukwiza 5K ubugeze kuri 57 Imana iguhezagire kandi bizogenda neza amen izobikora uwo mubukuriye reka tusengere nawo no hitufa erega kandi bavuga ko sha umubu yukuriye bavuga ko utera upfa aya ntabyo rega ku munsi ngo haravuka nk'imibungwa miliyoni n'imiliyoni javre wera umubu maranga umunsi umwe 24 yarago hirya n'inyama bayari amaraso uno munsi reka tuvuga ati Fanny Lavine kuba kina filme ufise impano ufise agasore karaho kuri filme bagende barabe soro kaya gahungu kabizi kaya gahungu kazoba gakinyi gakomeye cyane baraza kuraba muri soro baraza kubona agahungu katwaye porte monnaie ribat porte monnaie karahamagara cyane babandi agahungu shako kare kabirimwo kajya kazosubirira urabyishimiye kubona umuhungu wawe cyane je ndashaka no kuzoreka kugaragara muri filme ariko ndaba behind ako babo rutangure kujinoti hakiri kare bazoja kugwanje goye n'ugwa buri kire nyene YouTube yabo basi biraronka n'abasubscribe niwe bariga kwanza baca basamara baca basamara ariko attention navyo ne birabacisha ubwenge kuko ari ibintu aba ariko arakina n'abantu bakuze amenya
kubera ko iyo mwicaye mu rigarano ry'abantu baguca mukirukana muri ko murashukira oya ako hariho ibintu umwana utabukwiye kumuhamwe liberté cyane akiri umwana kubera ko nkubo acatangura kwimva ngo n'umustar ngo ni iki ugasanga biramwonoye ife ko abanza gukura akamenya ico arico impamvu ari imbere ya ecran akamenya ukuntu akwiye kwifata sino noba ndiko ndabona niko je ndabibona siko bose bakwiye kubibona Fanny mu gusozera isanamu yagaragaye ryari uri kumwe na Abel Ndowayo ndetse na Liberty iradukunda yo musango mukinana n'inshuti yawe bamaze no kumukwagiriza kenshi ko mukora byinshi bitandukanye ariko atari ngombwa ko tubimenya ngaha kuri kamera byo mukora birabaraba n'ivyo wanyu twabonye isanamu igaragara uri kumwe na Abel Ndowayo ndetse na Liberty ikibazo cyari hagati yanyu cyo cyararangiye ko yapfa pasi mu mezi yahera twabuse ko bakoranije ahantu muri kuyaga ikibazo cyanyu kimeze gute mubanye gute ubu bimeze gute tubanye neza ubundi nta kibazo cyari kihari uretse ko byari bihe byo kwibere riyaga hajya n'umuhungu akoze amakosa n'umuhungu bacabwe ngo ibere ryayatse niko twabisanze sinzi tweye iwacu gashaka ko atanaboneka agacabwa ko yayaze ko muyafise sha ajya n'imana ntaboneka ariko afise impamvu ahari nk'utuburungu afise impamvu tujya tuburungu imana ifise impamvu yadusizeho Fanny reka ndagushimire cyane urakoze Starboy washoboye kumpereza burya dukoze umwanya muremure kubera ko nari ndagukunda Yesu ahubwo ni kuri kwimana nacere no mu yandi ma program oya ntiwari kugenduka kubera ko twari dukomboranye Fanny nabya igihe kinini sigito nasanze wagize n'agakwafi nyine kubera filme ndiko ndakora yindi kandi ari iyi filme iraho uri kurakina muvukana muri abakobwa mwenga gusa nayo ndakubarira uzoyibona hageze irahari sha zirahari nyinshi nyine umuntu ariko arakora pembe n'umupfakazi mutugume hafi rero kandi muze muranwa n'amazi kandi n'abadandaza murangure amazi kandi kugira mudandaze mwunguka kandi n'abakunzi ba umuntu wese arafite ikiganiro agire subscribe namba atarayigira agire na partage hama imana ibahezagire mani bongere migisha turabakunda cyane kandi turabubaha ni mwebwe ababosi bacu akoreshamutse muradutahura nyine mu bintu bimwe ntimwumviriza abantu bavuga ibiki n'ibiki ntibatuzi umuntu wese niwe yimenya Fanny ntibamuzi abamuvuga kuri rezo sushi baribeshya ntibanzi abakuzi n'abaza kumviza kino kiganiro bakumva ivyo Fanny yavuze nabone ntibanzi kubera nivuze Fanny yaheruka neza na neza bukeye ryari mu rugo mu bukeye mperuka kuri bonane bonane ko ari kure 3 mois oya ye bagabo we oya mutoyi wawe nunari mu biki ko numva umenga wo presenta nyene nkagira mu rugo have genda bye yes bakozi ba Star TV reka mvuga ati mwakoze cyane kubana natwe mwakoze cyane gufata umwanya wanyu mukagumana nanje mukagumana na Fanny LAVINE so icyo ndabasaba genda kuri YouTube channel yiwe andike Fanny LAVINE official hariko filme umubanyi hariko umupfakazi series n'ibindi byinshi bitandukanye tuje gushigikira abarundi biwacu ndetse unashigikira na Starboy the Ship imana bahizegere cyane if you love me I love you too if you don't care Fanny thank you so much you are welcome nusa neza cyane Starboy reka turangize ikiganiro basi bye bye